Rujaho, Rushatse. Niko waza tukabana kubera jewe ndabona ubuzima bwo kubaho ndi umusore naburambiwe kambera madame nk'uko wabisezeranye kuzombera madame ibihe byose. none shefu utambwira ko tuzogenda kubana hajya iwanyu ko mushiki wawe uramuzi ngiye nakazi urabizi je ntabwo twoshoboka hano ni mushikanje icyambere kimwe niwanyuba urumva nzumukubahisha kandi azokuba bikuranege muzobuje kugira mushirane isoni cyangwa muzobuje kugira mwubahane ariko mushiki wawe umuntu ngena neza je ni mushikanje ndamuzi sibyo kandi nzomenya ingene negerezwa kubaho gufata ingingo nk'umuntu w'umugabo kandi ndaje kumuzobasha ari ikibazo okay ndagomba kuba mu tubana ariko reka tuje gupanga Cheka wangu uzima bungabuna ni maniki ujari shindora gashangu minga ndiko nako jemane kuangaikia umwani yenye jena shakije byawe ndetse rahiri wari usakati ujumbura icyo ndakuvuga none mali none yaje tuzijane no wewe bisanze oje yako wende ndakuvuga apana mto au tugire tujane wewe bisanze ngende ngoma ukianza cyangwa kwa tugena tujanye bravo nari mbona bisikaye sheri umbwira yuko je noja gupanga urabye n'ubuzima mbaye ubushomeri fise ubukene jewe fise ukatumbwira kuja gupanga kandi nzi hafi umva cyo ukunda byo sawa cyo twumva ukunda kandi cyane rwose sawa nta kibazo kirimo wow merci sibyo Vena bikusatse numorego sivyo umviriza hafuye ikije kwamara ubusa umenda kubwire singereko ngakanje tuzobasiga kubera wewe singereko no umenda kubwire umusaza yavuze ko akeneye abakire nuko nakusiza je nagurukako akorajya byaraye amaso umuntu azobereye mu vyiwiwe imyanga n'ivyo urukundo bice biziramo umuntu agira inyatsi yaja hose ntabwo byari bikwiye kumufata nabi nka kuriya umenabwire brazi sivyo tukane na vyewe ujyaho sivyo aho barakwereke je nagiye abantu bavye bandondera bambura sivyo ivyo ujya mudemo wetana na divani n'amakuba Rushatse. Rujaho, Rushatse, urukundo Rujaho, Rushatse. Shari good Shari Shari ndakuramutsa nusubiza Shadi urashobora kubabazwa n'ibyo ndagukorera mugabo byose ibyo nkora byose ni kubw'inyungu zawe. Shadi raba turakenya kandi turipfubye, sinipfuza ko sadira mu buzima bwe nk'ubwo twakuriyemo ko
kuba ndiko ndakubuza ujya muhungu arakenye ntaco yo kumarira nta na gito shadi nta na gito ujya muhungu yo kumarira ndashaka kuzorongorwa n'umuhungu afise amafaranga azoshobora kukumenya kira kintu cyose mu buzima bwawe mu gihe na je nazoba nakibasha kugufasha ukabaho mu buzima bwiza shadi ntuzubabazwa nuko ndagufata si ugwamunda kwanga sibyo kandi ndagukunda Shadi kuva wamesura n'urucamisa zamuzi ibyo zo kutagiresha nani somo ngira umesi zwanyu zonje kutarwatoye ni kubera iki ntabwo nani somo ikindi naco Alex akaza kudukamana ikintu na kimwe je naturabona ndagiye sangu taraza kuzimuza mbona uwo Sheri, uri kurizwa nini? Sheri mbarira sheri. Sheri nana kimu? Oya mbarira. Beni kuri na kimu? Oya pfuye ndashaka nahuzisha. Kana mbere nkica. Sheri ndashaka nahuze ikintu cyakuri jije pfuye. Sheri nakwariye fata wacu. Okay, sawa. Rero ushaka umbariye ko ugomba umere nka Diane. Niwe yambariye ngo nja ku mugabo. Ngo narice ndi muri salo ngo nibuka ngibintu mama yankorera. Ndaturika ndari. Amwe ugomba umere nkawe no guse. Okay. Nakuzanye iryoherwe mu buzima bwanjye sibyo? Ngo amani rekaninjire mu nzu kuko numva ndushe twema nduhuke n'umwanya muto. Sawa. Reka ndagushaka zino. Zo gukoze mugabo. Gusa nawe uri kurarira. Zora yo mengira sege. Reka amatuku ngende gucukire umukoresha umwanya. Urumva ushyire amazi muri doshe sibyo? Wakagaburira. Nambara ikintu cya mbere nkunda mu buzima ibi aka kari mu bintu bitanu mu buzima nkunda Rujaho, Rushatse. Rujaho,
utavuga Mvuga iki? Nafise ibyo mvuga. habwo urate ukina guhamagarira ngaho ni ukuri kw'Imana pe n'ikate yose tuko turavuga bisa twisubireko n'ahandi tuzoba n'abagabo None je ibyo nivyo je warumpamagariye. Cyangwa wumvise amajambo y'abantu baza barakubwira, yajesha kumbwiza uko. Shaka dusambura akabwi kacu. Wewe nawe uranyiyana. wewe nukumara bisa twisubiye ko yari impano ga twisubiye gabiro wode turavuga yepfo tukavuga mu gacimbi yose niko tuvuga nitaho bishinze duhari urebe na twisubireko Iyo si mano. ariko dasape uyumvire kuko ntabwo tufatinga ngo ubunyene dasabanje kwiyumva Reka mbanze nje kuvyiyumvira. Cyangwa wumvise amajambo y'abantu shaka ko dusambura agakupre kacu. oyaye wege nuvyumvire kuko nane twigumye ukuntu kuri twabura abagabo Kambanze numva. Jivani wowe utamemukiwe je ubu umuntu wanje nzoshobora kubaho natavufise amazina. ana twese nange sikona ndavyifuza ariko kugira nabizanye kugira nzane no gutekereza no kunyungu zacu kandi wanje kuciyumviramo Oya no kururabimukiye. Je ne connais pas. ashusha kubabare asama Reka nanda ndakamika sivyo? gusa ntumbwire ibyo nakugize Je ndakijijwe. Urakanye. niba namitse Sawa. ngira ashuri wewe warihe mwana kurindiriye ngaha Nari nafatiriwe sha. Andiko ndabavuga ku muntu ndagufitiye ayo makuru arasara. yampereze nayo nziritse Shadiya. Ka Shadiya. ndakabona Kajya kirabara nk'umutso munyo. ndamubona Kajya nyereka amaso. ndakabona Dema yiwiwe nyene ujya wicuka nyene uramubona. ndamubona Sha birababaje. Biteye agahinda. Mana yanje nuko Shadiya nafata imuzu agahereza Dema yiwe ngo amumesere. Amasutiya n'amakaresa agahereza Dema yiwe. Shadiya Shadi ujya nyene afata amasutiya n'amakaresa agahereza Dema yiwe. Ayo makuru ndabisi yarambabaje. Shadiya Ujya nyene Shadiya. kame kirabura None undi ndikunda ayo makuru muyabandanye Shadiya ayo makuru muyabandanye uko byari bishushe kemuhurane Usuromere gananye nabyo numvise neza arabaye satana gira amabere koko namashyi murakubitana nk'uko muravuga jewe hano gasuta bayikira bombesha umviriza mugashaka ko mwana kumwe neza Shadiya gizane rero
bari kusurira amazi shade zene ibyo basutse yanje n'amabudi yanjye ntabwo bibaraba ibyo nje na dima wanje murabyinjiramo mugiye cyo kwinjira mu buzima bw'abantu aha rero mwashitse kwa shade siniko navugana nawe ntabwo rero niko navugisha urumva nimutabasubire kwinjira mu buzima abantu mami shade mami kujya muri kamera zinabirara kaba nakubwira abantu binjira gusa mu bintu bitabara abantu bakufite ibintu sisuba abajanga bakabyimwa banafite amukaka Rujaho, Rushatse. Rujaho, Rushatse. Urukundo, Rujaho, Rushatse. Baby. ndiko ndanyaruka Umwanya muto na gusa. Yaba n'ishati barafunze nabi. ndiko ndihuta seri ndiko ndihuta bwe c'est bon Ni sawa. Baby, ariko nishaka tuvugana nubwo wacereye urambabarira. okay kwakwanye koresha umwanya Ikibazo nashaka ko tuvugana ko sikindi ikibazo ca demaye. ikibazo cyamusikanje ntabwo ari gukimbwira mvuye iyo ngiye pfe Sheri, je mbonye ko biri ngombwa ko ugenda tukivuganyeko. Sheri, raba demaye amaze kugera mu bigero byo ko nawe yo kuba kugwiwe. Kubera iki ukura mutangira ubasha kumwereka yuko umuhungu bari kumwe bitakunda niwe yamukunze ntagari wamukunze. Kubera iki ukura mugoza. Raba demaye ragize umwege byo kwitiramo. Ntabwo ari wo muhitiramo. Eske je mukuza kundesha ninde yavuga ati genda ushige mukobwa ntabwo ari we wihitiyemo. Raba demaye yonze ntabwo akijya nta kintu na kimwe gipanga kubera ko amuhujije umuhungu akunda. Urukundo ntabwo rusa amafaranga. okay sheri icyo ni cyari kibazo sibyo si kibazo kuko ndumva nawe kugira ubimbarire byafasha umwanya siko biri Sheri reka kuvuga ati nta kibazo kirimo. Eske we ntabwo ubona ko jewe nanje byongera ko ingaruka. mbo sawa ndiko ndanyaruka sibyo kandi ibyo ni iby'umuryango ndabyiga ko kandi ndiko ndanyaruka sawa Baby Rujaho, Rushatse. Rujaho, Rushatse. Urukundo, Rujaho, Rushatse. kuvuga ko nabatumye ko kugira tuganire n'umuryango. Nariyumviye umwanya munini mbona ko bidakwiriye ko nobabera inamba mu buzima bw'iwanyu. Mbona ko igikwiriye ari kubicarika twicare nk'umuryango kugira aricyo shikiriza ndagishikirize mwese turi kumwe nk'umuryango. Amajambo make rero aha twicaye nk'umuryango ashaka kubamenyesha yuko ndabahaye uburenganzira bwo gukundana. Mukuru urakoze sibyo ndashimye kandi cyane. Narimviye umwanya munini mbona ko mu rukundo rw'iwanje Yego nta muntu yamatirije cyangwa nta muntu yaforce kugira nkundane na madame wanje. Yego ni nayo mvu yatumye mvuga iki kintu mukundane. Bande murakoze. Yego murakoze kwa wanje. Mba cyari ico cyari gitumye ndabicarika ngaho kuko ndazi mwari mwatunguwe
Wow, Alex ndagushimiye kuri ibyo byiza nkoreye nuvuga ati ko ari byiza nge ndashimira na Dinayi wanje yagerageje kubikumvisha mbeke ndamushimiye hama ndanezerewe cyane mu mutima sinzi no kungena no bivuga. Okay, ni byiza kugushimira. Hama Kawunga. Yego. Uri umuhungu mugenzi wanjye. Yego. Ikintu kimwe novuga ku cyerekeye mwebwe babiri. Yego. Nuko urabona uyu ni mushikanje kandi ndamufise ari umwe. Yego. Mumenye rero uburyo mukundana kumva yuko uyu ni umwana mu buzima bw'iwanje naza nifuza ko agira ikibazo. Yego, nanjye ndagusezeranyije yuko atamusanze nk'abara telefone. Bizoba byiza kuko bizotuma mubaho mwishimye kandi natwe turyohewe nk'umuryango. Ijambo ryari iryo. Yego, murakoze kandi namwe ndabashimira kuri uyu mwanya no kuri nacyo nuvuga nk'abahemba usanga basabe ko nani bahezagire nanjye icyo nushaka ni uko urukundo rwacu iyo rujya niyo ndashima Imana kandi ndaryohewe no munsi bwongeye kwiyumva amahoro. Yego, nuko murakoze. Yego. Rujaho, Rushatse, urukundo